Salut guys, muraho murakomeye, j'espère yuko meze neza, muguwe neza, mushimana ko natwe dushimana. Ni Gloria Munezero comme d'hab, ni muri BI, uno musi twiyunguruje ntituri muri studio, tuje gukorera muri Musée Vivant nkuko mubibona. Muti kubereke tuje muri Musée Vivant mu mwanya muca mubibona afise umutumire abantu benshi bazi cane, umuntu w'umulegend mu bintu vya art. So, mube kumwe natwe rero murabe ikiganiro, j'espère yuko mutaza kugaya. Nkuko muvyumvise nabibabwiye, yaduhaye ikaze ngaha murabibona ni mu bintu vya art. Ni kiapa kinanira kuvuga ubuhinga ego mu bintu by'ubuhinga mugabo nashaka ubabwire neza amazina yawe. Jewe sinkunda kuvuga abantu, jewe iyo ndiko ndavuga abantu sinshobora kubavuga nabi nkasanga ndiko hari ivyo nkuyemo canke hari ivyo ndengejeko. Rero nashaka ko ubwira abantu ko amazina yawe hama kugira ngo amazina yawe yose ryari watanguye umwuga mu bisanzwe mu majambo make uwuri. Murakoze kungendera. Jewe nitwa Bigendako Bernard, nkaba banyita umuhinga. Jewe ubuhinga bwanje bujanye no gukora ibishusho, kandi nabitanguye kera mbona noneho umbonye honyene nta kandi kazi nakoze mu buzima bwanje. Iwawe kuva uri muto? Kuva ndi muto narize ishuri ego, niga ibinyene by'ubuhinga. Hari école d'art bita ico gihe école céramique do Giheta, nayize imyaka 6 kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1962 gushika 1968. Imyaka 6. Imyaka 6 uriko wiga vya art? Yego. No kuvuga ko guhera mugabo siniga vya art gusa, harimwo n'ayandi matière ntitwiga art gusa, twiga n'ibindi bijanye ibifaransa, ibiharura, amashimi, ni cours généraux niko bazita. Okay. Urumva wagiye kwiga iyo myaka mugabo urafise wavutse, urafise ingene wabaye umwana, ivyo byose birashobora kwegana kugira twumve iyo wahereye si woba bivanye mu ishuri canke ari impano Imana yari yaraguhaye. Tudaba wavukiye he? Mu ntara ya he ryari nyene? Je navukiye mu ntara ya Makamba, muri commune Vugizo, ku mutumba witwa Gahando. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1949. Rero uriye ubunanura uriye ndakwiga imyaka 75. Rero jewe mu bwana bwanje kuvuga ingene nahavuye mba banyita umuhinga mu gukora ibi bintu, ngira ngo narabikunda ntabizi kuko nkiri umwana ndazi yuko nakunda kuragira inka, aragira impene, kenshi rero nabwira abandi bana tukaja gukura ibumba tukabumba. Donc ahantu mwari muri hari mwarashobora kuronka ibumba facile? Yego, mu myonga ryaba ririho, hanyuma tugakura ibumba dufite n'abandi bana turagiye impene canke inka tukabumba. Jewe mu nyuma niho numvise umwana umwe ambarira ati bwa bundi twaherekeza wewe, kuko twebwe byaciye bihera ariko wewe warabibandanije kandi biraguha ubuzima bwiza, uratembera, urakora, uraja mu mashuri, uriga, uraja iburaya, uraja hehe, uragira ubuzima bwiza, nayo twebwe byaheze gutyo. Okay. Urumva ko iyo myaka wabayeho wari Makamba, munyuma uragenda kwiga mu ishuri Igitega. Mugabo iyo shuri wowe wayimenye gute? N'umuntu yaje aravye ivyo ukora aravuga ati ndeka ndakurungike muri iyo shuri canke byari bimeze gute kugira ngo urinde uva Makamba uje kwiga Igitega? Kera ko tuzi ko kwiyunguruza byari bigoye. No bivuga bisubire byari bigoye kuko twebwe radi tugiheza amashuri. Je nahejeje école primaire mu 1962 kubariye. Donc le 1er juillet 1962 umunsi wo kwikukira nari mfise certificat de fin d'études primaires mu ntoki. Ego. Twebwe nta konkuru zariho, nta orientation zariho. Rero baguhaye iyo certificat wewe nyene niwe wimenya kuja kurondera ishuri nkuru.
muri province ya Makamba icitwa province ubu muri ico gihe hari ishuri imwe yonyene yitwa yari Nyabigina ishuri y'imyuga iyo ntayo niyo nagomba nkabona nti oya navuye rero iwacu Makambi Vugizo twara abahungu batatu duherekejwe n'abavyeyi twitwaje izo certificate turondera mu gihugu ishuri mwagenda muci abandi bana bari muri vacances mu mukagenda kurondera amashuri natangwe muci ngenda kurondera amashuri nari naronse ishuri mu Rumeza mugabo mu nyuma tugiyeyo turi batatu umwigisha umwe niwe yatubara ati mwabana ahantu ntihabakwiriye muri bato kandi iri shuri rimara imyaka 2 gusa nimugende muronderera ahandi duca turafata inzira tugenda nyene twari twumvise ko hari abandi twiganye bari bagiye mu Giheta urabona hamwe ugenda ubaza umuntu ati womenya wondangira hari ishuri oya wondangira Igitega hariho aho muri ku maguru wagira ngo hari nta n'ikinga ryabaho byariho mugabo nta makinga twari dufise ibyo muduga byo ntibyabaho hamwe aramvuye ukuboko tutumva kumenga n'amaja hari twaca dufata iyo nyene atumbereje ukuboko mukiga mukagenda murasaba indaro mukagenda murarara ico gihe twaravuye imuhira turaja mu Rumeza turava mu turacimatana turacariya maja mu Kibumbu twagiye gushika ku munsi ugira 4 hamwe nyene twarushe catumba tuti reka tugenda aho mugenda nta kuvuga ngo twariteguriye kuhaja twari dusigaye tugera tuti tworonka ishuri twakira ibindi tuzobiraba mu nyuma tubona turashitsa aho mu Giheta hari ishuri hari section 2 école d'art donc section bayita céramique n'iyindi y'aba constructeur bubaka je rero twagomba ibyo abubaka kuko n'umwuga twari tumenyereye tubona no mu Burundi mugabo directeur atubara ati mwege muri abana ntimushobora kubaka ntimuzotubuga kugikwa ntimuzoga mwege muzoja muri école d'art ngire école céramique acha tori gishusho aratwereka nguko nyene yari umuzungu yari umuzungu umutaliyano acha twati mwege muzokora ibi kandi muzobishobora kubera tutari tubimenyereye niki abavyeyi nabo barindiriye hanze tutereka tubaza abavyeyi bati n'abana tumaze iminsi ngana uko tugenda muri iki gihugu ubu munsi ugira 4 ni mwemere ibindi tutoraba mu nyuma nimba bibandanya neza bibakundira canke natwe turaye ko twotaha kuko ntituzi ko tuzonashika bica bigenduko ucutangurira muri iyo shuri bigenzo muri iyo shuri rero bigenzo okay igituma mbaza bene ibi ni kugira ngo umuntu yumve umuntu yavuye nicatumye niyo yagenze niyo yashitse kukumbure ubonye hariho nk'abantu bashobora kurabika ikiganiro batazi ko hariho abantu byagoye kwiga nkuko mwebwe byagoye ubahuja hose urashobora kurondera ishuri ni mu minota ingaho ukabura yironse urumva Imana yaragize neza urumva rero wari uri kuratuganiriza uravuze yuko mwaciye mutangura ico gihe uratanguye urize barakweretse urakubwiye bati ugiye muri école d'art mugabo ntavyo wari wateguye wahavuye ubikunda ryari mu minsi ya mbere mbega waravyanse urashaka kuvayo wabikunze ryari kugira ngo urinde ubona uti niko kazi nzokora gushika ndinde ushika uyu munsi ku myaka 75 yawe ari kugikora bo kubikunda jewe bo novuga nti aho ntanguriye kubikora yego sinashotse ndabikunda kuko cyane ngiye nko mu buruhuko naragatwengo bavuga ngo wa mwana wa naka ngo yagiye kwiga kubumba ngo ujya mutama ariko arata amafaranga yiwe ngo ntaca azovamwo nanje naje nkumva bigize gushika harageze genda bari directeur ntije ngomba mpindure nje muri iyo shuri yabubaka nawe directeur atoya ubwa mbere buronka amanota meza kandi urabizi ukaba utemeye kubandanyaho uje kurondera ahandi nta kundi nabikunda mugabo nanje kugira ngo bame bariko barantwengwa birantera umubabaro ati bijya byihoze
rero gushikaho kabisa maze nk'imyaka 3-4 hoho ndumva ko ndabikunze cyane aho vraiment narumvise ko atabyo guhindura kuko harigeze nuko directeur yavuga ati abumva batanonokewe n'ivyo ariko bariga ndabarondera ahandi canke baje muri yo kubaka mugaba ati nukuri ishuri afise kazoza cyangwa yuko none ikintu kimwe ntatahuye gato imbabarira ndagusubiza inyuma nta inferieur yabaho nta superieur yabaho hakujya habaho amashuri yo mu windwe gushika mu 10 hama uhejeje u10 ugaca uvuga uti ndagiye muri ndatoye section ngomba kwiga ko narinzi ko twe twiga ntibyabaye ico gihe twebwe nyene tugishitse muri 7e wabutoye icucu donc hariho les cours généraux twakora hamwe nabo biga ibyo kubaka mugabo pratique aba muri école d'art twacha tugenda mu atelier yacu donc kuva muri 7e twacha dufata donc cours ibijanye n'umwuga bijanye na dessin n'ibintu bijanye na céramique ibintu bijanye na donc nta kuvuga ngo hariho cycle inférieur hanyuma ugire utore muri cycle supérieur oya kuva muri 7e iyo myaka 6 ndakubariye nama twama dufise igihe tugira ibintu bya pratique bijanye na art. Okay. Urakoze cyane wari kuratubwira muri donc ngene wiza ayo mashuri uri iyo myaka 6 yose uri muri école d'art shaka kumenya rero igikorwa ca mbere wakoze ukavuga uti iki gikorwa ngo ndagikore ndakidandaze ndagikuremwe amafaranga byagenze gute igikorwa ca mbere nakoze twarigeze mu directeur ko uwa mbere wewe yari yagiye ndazo directeur wa mbere yari umutaliyano hanyuma haraza umudirecteur w'umuespanyol hanyuma haraza umudirecteur w'umubelge w'umufrera bajya Congregation de Père Blanc niwe yatubarira abonye ko dukora ibintu twarakora hariho salle d'exposition permanente y'ibintu twakoze tukabona ko bigugwa rero atubarira ati mwabana jeudi après-midi twadufize sport na samedi ati umwana agomba gukora jeudi après-midi na samedi après-midi ibikoresho biri ngaho ari mbaho ari iki niwe azotora kandi icyo azokora amafaranga azovamwo nigwiwe niho rero naryandiko nari maze kubona ibintu nakoze ingene bigugwa o profit y'ishure hama niho nagira reka rero nanje nje gukora nikorera yego kaca muri atelier jeudi après-midi samedi après-midi haheze nk'indwi zibiri ngasanga ndakoze akantu shira muri salle d'exposition nkabona karaguje ku buryo directeur yaca twugurira amakonte akaguha carnet de compte ico gihe amahera bakuguriye nk'ico gihe nk'ico gikorwa ca mbere waba wakoze waba gikoze nk'amahera cagurwa amahera ngahe yaba ari make cyane ndakweretse nk'akarorero ntubona nk'akantu kangana nk'uko karagurwa nk'amahera 205 y'ico gihe mugaya bafise agace je ndibuka ko nigeze gutaha imuhira mu buruhuko bwo muci directeur ko hageze gutaha yagira ati uyakeneye yose ndaguha cyangwa ukeneye make ugasiga minerval ndaguha naratahanye amahera ico gihe shitsi muhira mama ndamuha amahera ambata wamwa wewe ayo mahera wayakuye urabutiba ndamara mama je ndaca amafaranga ku ishuri siniba aya n'amafaranga yiwanje naciye mu byo nkora ibyo mukora muri abanyeshuri muraronka amafaranga ngaya rero nca ndumva ndabikunze ku buryo ndiko ndabaza n'abandi nk'abafonctionnaire cyane cyane abafonctionnaire bariho abarimu nkumva amafaranga bahembwa nkabona naje bayonja ndi umunyeshuri ca niyumvira none umwaka nkora jewe nyene nikorera ukwezi kose sinoja kuja
uhurumbira kandi kazi niki byaciye bimera uko. Okay. Turamaze donc warakoze urumve guhera ico gihe urabona uti bya bindi abigisha bambwira uwo directeur wanye yakubwira ati iyi shuri ririmo kazoza we donc urumva warabibonye wabitangwe kubona umunyeshuri umaze guheza ishuri umaze gutangura abandi bantu muri iyo myaka yiwanyu mwebwe nta nakazi kagorana waheza ishuri leta ikurindire kugira iguha akazi wewe kugira ngo igikorwa rero kicambere watanguye gukora wakoreye he watangurira muri Musée Vivant wahaje ryari byagenze gute navyo? Twebwe rero twamye tugira ibyago tubona twebwe tugiye guheza iyo myaka 6 harageze igihe mbere tugigize imyaka 4 leta y'u Burundi iravuga ngo kwishuri yacu yisaba amafaranga arenze menshi barakupa subside kubera ngo ishuri kenera amafaranga arenze bakufite subside abapatiri baca bagira bati mwebwe twari dusanganywe turabakompanya gushika muhezi ati mugabo nta bandi tuzokwakira ati nabo bagomba kugenda mu yandi mashuri turabafasha kuyarondera ati kuko ntitwoshobora kubatunga ku buryo bwa diocese yonyene twari muri diocese Gitega kandi yari école sous convention baca twebwe hari abagiye mu yandi mashuri jewe mugabo ndagyamba twasigaye turi nabake tuguma en fait kwari nkuguheraheza formation kuko nta bashasha baza n'amakura mwamwe rekuru genero zabaye ngizi twari igicongereza twari ikintu cy'amarange twari dufise mu directeur niwe yagira ati iri foko mumenye icongereza mu buzima ico gifaransa nawo mukizi muzogikenera twagira cyane pratique inyuma y'iyo imyaka 2 rero agira ati aho mugejeje sava kandi n'ishuri duca duherezanya na mwebwe ni mwe mwabaye promotion ya nyuma okay. Tubonye ko duhejeje natwebwe badusezeye tubonye ya mashuri twarimo nta kintu kiriko kiyakoreramo duca tugenda muri diocese twagiye imenga turi 8 oya twamanje gutaha imuhira mugabo turasezerana ko tuzovugana tukabonana aho mwandikiranira makete ikete muri poste ikazomara nk'indwi y'amayinga kugira rishikiye mugabo twarabikoze ku buryo twahanye rendez-vous turagaruka hano kuyishuri tubonanye tugira tutereka rero tuje gusaba muri diocese aya maze twahora twigiramwo tuyakoreremo twarabonye abakiriya ingene baza barahamenyereye inzu ntacyo ziriko zirakora tugiye kuraba economie générale yari umubirigi nawe nyene Père Bomar ahubwo yatubara ati ahubwo murakoze cyane twaguma twibaza icyo tuzokoza zijyanzo mugabo muzori haruwaye tuti nta kibazo agira ati ni mugende zijyanzo murazizi mwebwe nyene muyinstare muraza hari dortoir muraza hari refectoire muraza hari cuisine mubari ujya meza abayimfunguzo kuko arabazi duca turagenda ndibuka ko tugiye twashitse tugira inama turagira amasezerano turakotiza ingene turakora ingene tuzo constituer une caisse commune ingene umwe wese azogira cyatanze duca dutangura ndibuka ko twatanguye le 9 septembre 1968 iyo tariki twama tuyigira umunsi mukuru tugatumira abantu rero kuva iyo tariki turakora no kuri natwege turabona amahera araboneka murabona muti kabisa ivyo twize ntibiriko biraduka abo bantu mwahora mukorana none abo banyeshuri 8 mwari muri kumwe barabibandanije mwahavuye mutandukana gute bavuye mbere ndi twabaye 8 gusa inyuma yabo 8 haraje twebwe 8 ba mbere haraje abandi 4 tuba 12 be batwita les 12 apôtres kubera twarakunda gukora nk'ibintu urabanda bisanziye imisaraba majya Bikira Maria ibiki bijanye no inzira y'umusaraba ibintu byo mu masengero ba patiri batwita ngo les 12 apôtres
rero turabikora kandi nivyo mu masengero y'abakatolika usanga hariyo bene ibi biriyo n'ubu nejo bundi mperutse gukora umusaraba munini uraho kuri katedrale niwe wawukoze urya musaraba munini gose no kudondera ivyo maze gukora by'imisaraba katedrale ho hari imisaraba ibiri hariho n'inzira y'umusaraba hariya kubuserukira papa n'inzira y'umusaraba niwe wayikoze yego iri mu kigo iri inyuma hajya kubuserukira papa munsi yo hoho ni byinshi cyane nakoze kuko namaze imyaka 15 imutumba kugira ngo nkorane n'abapatiri kuri munsi yo nkora ubwa mbere arutari yo muri sanctuaire ndakora inzira y'umusaraba inzira ya Bikira Maria ni byinshi nakoze kuri nduze foyer de charité kuri Saint Esprit antuka sino harura kanini yawakoranye n'abantu bo muri katolika kubera arivyo wakoze na leta narakoze ibintu dekorero le palais de congrès mu Kigobe no muri présidence biriyo n'ahandi ni henshi urumva wari uri kurambwira ko babita les 12 apôtres navuga rero kugira ngo mutebe muve iyo myaka kugira ngo dutere tubandanya mwavanye iryari kugira ngo umwe wese aje kwikorera ku giti ciwe byagenze gute twavanye aho Burundi bwamanye ibyago mu 72 mwebwe mubyumva ku matwi ibyabaye mu 72 mwakoze 68 mu 68 mumaze imyaka 4 mukora tumaze imyaka 4 dukora hacatera urwimo rwa 72 yego twaciye dusigara turi bane bamwe barahunga abandi barabapfuye abandi barabiheba uwo mwakorana harimwo abapfuye byinshi yego rero urumva duca dusigara turi bane ko dusigaye turi bane n'ubundi turagerageza turabandanya turiyungayunga turabandanya turakora gushika niho navuga nti ibyago byamye byononera intuzi Burundi ndumva ko twasigaye turi bane hariho umwe ndibuka ko yaturuka igishuri yitwa Dominique urugo rwamugora uko entretemps twaza turagira natwe imiryango twubaka hanyuma uwo umwe aratuvamwo agenda gukorera imuhira mama hanyuma dusigara turi batatu rero mu 93 ibindi ngo pwa 93 bibaye je ndibuka ko naciye abapatiri mutumba nibo bariko barandondera kugira ngo nje kubakorera bijya bintu biri kuri monsiyo urabona ico gishiro kiri nyuma yaho ico nibuye ico nibuye ico rero nagitoye ejo bundi kuko mu 93 na atelier yacu barayimenye barasanzaza nariko nkora ibuye nari maze igihe imvuye mu Bubirigi kwiga sculpture de la pierre rero ico ejo bundi nduzi Gitega niho hari umuntu yambonye yambara ati wewe hajyande wakorera hari umuntu yatoye ikintu woshobora kubuza ikintu kimenga coba kiva mu ibuye ndagusabye kumumbarira akinzanira akizanye nca ndacibuka nca ndibuka urabona rero ingene mu muntu hazi ibintu urabona ingene uwo muntu amerewe iyo figure nagize yicurikiye sinzi gituma nagize ico kintu cicurikiye ntavyutse na wewe wowe waricaye urakora naricaye nyene ntoyi iryo buye ntangwa kuri siniyumviye nico nkora ndabye la forme yibuye nabonye noyikoramwo canke wari ubabaye ni muri iyo periode we mwari nta kintu cari bwabe reka mwari mugikwiye nta kintu cari bwabe nta normal nyene mugabo ngene nagize ico kintu ejo bundi ntuze niwe yaje ngaha ujya aserukira papa mu Burundi yari yaje kundaba ngaha ndamware histoire y'iryo buye urumva nasubiye kuritora 31 ans après igihe nariko ndayikora niwe yambara ati mwebwe les artistes muri n'ibintu mu mutwe natwega tutumva none nk'ico bagikari ndagita le pressentiment donc haba hari ikintu kigiye kugushikira utazi mugabo ukagikora donc waravyumva iwawe mugabo ikakuna sinavyumva sinamenya ko biriho mugabo
mu byo nkoze ibyo nkoze bikarofleta ibiri muri jewe nanje ntazi yuko ibyo bintu bigiye kuzonshikira nonge niho nacise ibyo lo presentiment rero nagomba ndakubarendi mu 1993 urumva turasubiye kugira ibyago ibintu byacu birasanzaye biragize mugabo entreta niho nacanja gukorera umutumba aho wari waramaze kubaka n'abana wari waramaze kurora ucura bibana madame nujavuye hano okay uca uravuye hariya donc urakoreye umutumba wahakoze imyaka ingahe na 15 ukorera umutumba uri kurakora ivyo bintu nyene byo kuri Monsiyo no kuvuga ko Monsiyo mugani yari bwabeho ico gihe ntiyari bwabeho wari kurabitegura wafashije urumva bari bakeneye umuntu abakorera hoteli yo muri sanctuaire bararondera bati imutumba iriho yavuye mu Budage dukeneye rero umuntu yogira kopi iyo kopi bari babare bati mukaburira mu Giheta ntandi muzogira niko baje kundondera mu Giheta bo ndagenda simutumba shikayo rero atani gikoresho ngifise no kuvuga ko bikoresho byawe byose byononekariye byarononekaye barabituriye 1993 nta kintu nagiye hamwe avuga bati muntu yiyambaye nagiye atakintu na kimwe mfise pole sana kweli mugabo iby'Imana igira nabo nyine yavuga bati no kuvuga ko uco gihe après 1993 wacu uja kwicara muhirura biheba muhirahe oya naraja Bujumbura abapatiri bantoye ngahi Bujumbura bandana imutumba nariho muramwanje yabahi Bujumbura niho namanje gusejura igihe hanyuma atani igihe kinini ape na mezi 2 numva bariko barandondera baduze iyo naho Igitega hama baramenya hondi turaza turabonana banjana imutumba ati ngo tukwereke igikorwa dukeneye banyeretse ndakiraba ndi mugabo nogerageje mugabo nta gikoresho na kimwe ngifise bati uronse wokora je ndabona ko nokora ndi nkarondera namwe twadukorana sinzi bari bo mugabo twokora ndabona ko naho tutogira igisa naco mugabo twogerageza bati nimba ari ivyo nimba kwisi hari ahantu zibiri isi yose nta namwe tutoshika byabaye ndakubariye histoire y'ingene byagenze byonyine histoire y'umutumba twomara nk'isaha kugira ngo ushobore gukora iyo sanctuaire kandi narayikoze ngishitseyo bace bamba inzu barampropoje hari inzu y'ibyumba 11 bambara bati wewe abana bawe bazocaba ngaha ishuri ngirirya umugore wawe n'umwigisha ishuri ngirirya akazi barababara muhaye hanyuma ushimye 11 chambre zose ni uzozigera harya turafise yindi ifise chambre zitanu wewe nyene niwe witorera urumva wewe wigore uri kurayerera ukazubona Imana guhaya aho girashwa yanitoreye ibyumba bitanu kuko nagomba ahantu calme kuko iyo yindi ya 11 haba harimo nabandi bantu kandi haca abantu benshi janja muri ndarondera abantuze twatumaze igihe twigisha abagabo batatu baraza tadatangura rero gukora natanguye nashitse mutumba lo 15 février c'était le 15 février 1994 turatangura rero turakora entretemps bapatiri bacaga bati urakeneye umufournisseur azoguha ibikoresho robois ukuyigomba ni abantu atereye yo mu Kayanza baraza turabonana turajaho kuraba iyo model nabo nyene barambaza ati wewe ibi wemeye uzobishobora cari naniyo altare kuko abantu barashaka kuba hari abadasengera muri aho hantu muri katolika batayitahura kugira ngo wumve à quel point byari biri binini yari imeze gute cari ikintu kimeze gute ni kintu ndo kiretse nzanye ifoto ngakwere ni kintu naci iyo foto bayibone kuko gikozwe ne d'abord ni meza nininya iri kwibishusho Saint Pierre Saint Paul na Archange
umumarayika Saint Michel hakagira n'uruhimbi ko gusangirira nago nyene ruri dekora hakagira n'ibintu by'izingu image ya Bikira Maria nininya n'umusaraba wa Yezu ari kumwe na Bikira Maria ni n'ayandi madecoration rero menshi ari tutoto birimo bivanga ni kinini gose twagikoza amezi 5 guhera iyo 15 février gushika mu kwindwi yego atakindi uvyukira komisi yose mu turi bane amezi 5 ahubwo babonye ko twatebukije kuko abantu bonye n'igishitseyo urazi imvugo y'aba abantu biwaca aho bavuga ngo apatiri ntibagira ubwenge ngo uwo muntu ni azokora arutari yo mu gasapere urazi imvuga yavuga chapelle ngo mu gasapere ngo afise ubuturune visi bwisi bavuga ayo masiji ngo afise ubuturune visi bwisi ngo nta ni masina afise ngo hama ngo azokora arutari yo mu gasapere ngo abapatiri ntibagira ubwenge kandi bakabivuga numva nkaho hanyuma izi minsi bagarutse bagata basanga ka pièce imwe yabone bagata ngo iki kintu cyavuye none ntimuzi ko turiko turakora ngo none icyo ni mwebwe mwagikoze yego ngo abantu bazobisobora gutyo rero ayo mezi 5 arahera ayo mezi 5 ahera altari kabisa yuzuye niho bagira bati abapatiri ndibuka dutegereje hagati barigeze kuntumira ku mugoroba ati uno munsi ntuteke uze kuzana famille yawe n'abo bakozi bawe turakeneye ko tuganira turagenda Nemwe batetse bazanye inzoga niki bagati nukuri tugomba tubashimire ukuntu tubona mukora aho mugejeje igikorwa turaremye turabona ko igikorwa kizogenda neza yego nanje none bwabundi mwamwana mwaradusuzuguye nari kwemera nkaviyomva nje gukora igikorwa nakibonye ntabona ko nzogira ikintu kameme kiboneka ngo twari dufise amakenga ngo ubu yaheze n'ukuri ahubwo tubasabwa mubandanye kujya mwatanguye hariho umupatiri we ekonome kwa Père Charles Imana mwakire ko yari itavye Imana iminsi yose yari kimugara afise ukuguru kumwe ukundi yari afise proteze umugabo yama yaje iminsi yose kuraba aho turiko turakora ico namwibukirako iminsi yose yambara ngo buvure kombye aho rero yaba ambagije amafaranga nkeneye ndamwariye nti oya amuherutse kumva haraho yaba yambaye nk'ibihumbi 100 kuno munsi haheze iminsi 2-3 akagaruka gasubira ati uracyafise amahera aturabona murakora cyane kandi muri benshi ntego aracayo oya buvure kombye pouvez me donner 50 000 ok ngo runguka umukozi aho ni turi abatariko baratwumva ni imbere ya 2000 mu bihumbi bibiri ntihari bwagere hari muri 94 agaciro kanini nkaza mbona ngo tuma umwana cyangwa umukozi nkaza mbona cyangwa haraho yaba agize mu mufuko nkaza mbona akoze mu mufuko ambaye nk'ibihumbi 100 tugenda kiteje amahera Imana yanzanye ngaha n'ukuri yara donc byabaye gutyo gira ayo mezi 5 gushika mpeze umaze guheza waciye uraronka ibindi bikorwa mugabo cugumaho nyene mutu maze guheza bambariye bati nukuri turashimira ibikorwa wakoze ubu rero urabona iyi nzu wayishitsemwo ibamwo abafaratiri abitegura kwa bapatiri ubu rero tugomba gusubiza inzu y'abandi bayisubiremo je ndabarira aho mwankuye murahazi inzu aho narindi mwarabonye ko ari umunyota none murantaye rero mwibaraba ngo yanti tugutaye ngo mugabo wemeye uraguma muri irya nzu mugabo rero uzoriharuwaye kuko ayo mezi 5 nta na kimwe nabandi hishe ndemwe muzompa akazi canke mudakampaye nzokaronka hanyuma nzobandanye nkora hanibera ngaha urabona none abana wanje ko biga harya canjaye umugore wanje akaba yigisha ngaho none nanje noja he bati sawa
nca nigumiraho uko imyaka 15 madamu wewe kubera mu nyuma yarigisha ahava aba directrice wa école we tuvuyeyo baranse kumurekura. Imana yagumye ihezagira no kuvuga yuko iyo myaka yose aho bagukuye waraje umugisha uraharonkera umugisha kabisa. Ndaharonkera umugisha kuko ni naho navuye kuko naravuyeyo ndagura parcelle mu Kanyosha ndayubaka. Muri 2009 niho nimukiye mu Kanyosha. Entreta aha turiko turavuga. Naho rabantumira mu ma exposition ya Bujumbura abantu bakambaza none kuza n'ibintu byiza we kugira ngo tukubone two gusanga imutumba ni Kabezi. Naho murazi ico gihe mwebwe mwari bwamenye babeho ngira bavuga ati Kabezi ce n'est pas dans Bujumbura rirara ngora ono ngo nta kuntu worondera Bujumbura point umuntu ushaka ntansaba muri ministère de la culture ministre Murundi acamba aha nyene turi kuva muri 2005 no kuva ko guhera muri 2005 ubunye haraheze imyaka 19 uri ngaha. Yego mugabo mu myaka ya mbere ntarimukira imyaka ine ya mbere ntarimukira mu 2009 naza 2 fois par semaine nkaba narahaye iyo calendrier mekri yabo bambaza ngo twobona hehe niki narashize n'akantu haja ku irembo kendika aho nkorera n'iminsi mba ndi ngaha kuko nari jenyene ngaha ntibari bwaza abandi ngaha aho ako kariho n'aka kariho mugabo bahakorera bari barahataye baragenda n'abantu bari bakora mu bikoko bambonyeje ngaha bambara bati wewe ngaha uje gukora iki n'abandi bose barahataye none nawe wewe uje ngaha twabuze yuje jewe sinje kudandaza narondeye adresse ibyo kudandaza bizo petit à petit. Bibukorera urumva nuko wavuze yuko inkuru yawe ni ndende ko wose ngira ngo ikindi gihe tuzogaruka mugabo nashaka urumva warakoze kandi cyane urumva urambwira ko wakuye na parcelle warakuye ubuzima abana bariga amashuri baraheza tuvuze ivy'abana nta mwana yagutoranye ngo atore impano yawe abana biwanje bari abona nashoboye kwigisha bari babizi ndazi nk'umuhungu mukuru aciga muri Humanité ko yigaho mu Kanyosha muri seminaire petit seminaire kuva muri 7e gushika yahaje tutarazi ibujumbura mugabo no mu nyuma imyaka indwi yose niho yayi 6 ans muri ico gihe nko mu buruhuko twarakorana kandi yarabizi mugabo mu nyuma aje petit seminaire acaja muri université agira informatique afashe rero z'ya mashini ibyo kubaza ibishusho abarabihebye aronse licence acaronka akazi tangwa arakora n'ababirigi hariho intuzi yagira amalogiciel y'ababirigi arakora muri OBR mu nyuma ati je naho nkora muri OBR ndabona ko haragahazi ati nkora akazi kenshi abandusha diplome bakarya amafaranga nanje ndabarusha akazi ati ngomba nanje ndondere nk'iyo master yoyo tutireka y'amafaranga byarakwiye kera niwe yavyirondeye tumva ngo yaronse autorisation yo kuja kwiga muri Canada acaragenda acirayo master acagumayo ahejeje acaronka permis de travail hariya aca barocruter na groupe d'informaticien bakora amalogiciel niki acagumayo numva we nivyiza umva vyose vyagumye bigenda neza nariko ndabaza yuko abana hari wagutora kuko ubundi muhungu mutoyi umuherereze n'umuhungu nawe nyene biparuko ahejeje acaja muri université yagize génie civil agize génie civil urumva bose n'abanyamyuga rega rumva baragutoye kuko bose n'abanyamyuga acaja kuri ya ordinateur yigwaragira ama plan gibiki ubari muri Chad yagiye ari muri MSF donc haraba manga ibintu bya logistique haraba urabona ari honor du Chad bakira bajya ba refugees sudanais baza ari muri equipe bakira we akabashinzwe ngo logistique n'ibiki abakobwa nabo umukobwa mukuru n'umubikira yaciye yigira mu ubu ni responsable wa kijya kigo cyo mu ntuzi
co mu Gihosha ko yari amaze imyaka 9 mu urumva Bufaransa. ntivyari kugenda uko nyene kuko bakuriye mu gipatiri urumva bakuze bibereye mu rusengero Byari kubura n'umwe. ntivyari kubura vrema. Rero urumva Okay. abana abandi bakobwa bangahe bose barubatse. Ni sawa Umwe gose. nawe nyene yubatse muri Canada, abandi babiri barahijumbura. Ni sawa Ngo gose. za Okay. Urumva ni vyiza gose. Rero nashaka ndakubaze ikintu donc turazi ko abantu bakora ibintu vy'ama we nawe urumva vyaraguhaye ubuzima vyarakwigishije abana nkuko nari twa ndabivuga uraronka ubuzima bwiza uragura na parcelle. Mugabo nshaka mbaze ikintu cyose nikibura ingorane niko novuga ibitagenda neza ibiki wowe kuri wewe nibiki byagiye birakugora cyane iyo myaka yose wakoze kwera ndazi ko abantu bakora ibintu bya mu bindi bihugu haraba ibintu by'ama baragira ama exposition abantu mu bindi bihugu bakaza bakagura ibintu ugasanga bigura amahera menshi cyane amavaleur ni maniniya nk'iki kintu ugasanga bakidandaje mu madolari nk'igihumbi cy'idolari cyangwa iki uko mbona ndabibona igihumbi setrodi. Ego sinzi muga rero nashaka kubaza we nka wewe uburyo uko waburonse niko hari ubwiteze canke uvuga uti vyararenze canke hari kongerwa ko bimeze gute? Oya urumva uko naburonse kuvuga ngo bwararenze cyane iki ntawe ugira ngo ibintu byandengeye byarenze. Mugabo n'ukuri ndashima bwa mbere bwo nko mu buzima bwanje ukuntu nashoboye kubaho ngira nko mu Bubiligi naragiye kabiri ngenda kugira stage kugira sculpture de la pierre ndaba muri iyi si ikontinent ntagiye ko ni Australia gusa niyo taraja naragiye muri Asie naragiye donc muri Canada muri Afrique ho ngibi muri EAC ho namayo nagiye muri Gabon pour des expositions Gabon nagiye deux fois na hariya muri Cameroon Ethiopie kwama wagiye wowe wiyamira mu rero urumva nico gituma ngira nti ibyo nkiri umwana mbonye indege iciye hejuru sinari nzi ko nzoyijamo. Rero urumva mparura nti nagiye kangahe mu ndege ntakonzi kuko bonye kenshi urumva ama voyage nagize ndibuka rimwe ho nari ngiye muri Gabon nagiye gushikayo menga mpinduye indege inshuro 4. Rero n'ahandi muri Azi nagiye muri Kuwait batumiye le continent donc nagiye naserukira Burundi mugabo donc bayita l'artisanat africain la semaine de l'artisanat africain donc betigeta ibihugu donc nari umurundi ndumwe ico genda naja muri Gabon naho bwa mbere twagiye turi abarundi babiri kugira sculpture monumentale ahandi tugenda ngo batubariye ngo abagwiza tunga n'ahandi rero nk'ibyo byose ayo voyage nabona ko ari ibintu kabisa ntagira. Ejo bundi hoho muri 2023 hariho umu écrivain yagira ati je ambiye kwandika igitabo kuri wewe ati kuko ndakubona comme un exemple y'abantu batari bafise amahirwe yo kuzogira ngo bazokwemerije. Nico gitabo ndagifise yaracanditse un artiste a un parcours au parcours réussi niko yagize ndakikwereka ndagifise nagize un artiste au parcours réussi n'ibindi rero niho ngira nti uko biri kose naho nagendagira ingorane ntizari zerekejewe gusa zaciye mu gihugu twaragwa tuvyuka kuko nko 1993 harabagira naje narinzi nti vraiment sinzi je me releve mugabo Imana iracana irabikora hanyuma mbona ndasubiye ko kuba umuntu ndagura n'akaduga nari mfise mu 1993 bari bagaturiye no kuvuga ko wari waraguze n'akamodoka wari wariguriye n'akamodoka ico gihe cyo mu 1993 ni imodoka ya mbere nayiguze mu 1975 no kuvuga inyuma y'imyaka idashika na 10 muri kurakora ivyo bintu byawe wari wamaze kugura imodoka aka kazi muzoze mugakora mu 1975 nari naguze imodoka mu ntango ncangira mariage muri December 1975 umva nari umusore afise imodoka ni ko nari nkaze warero boss kabisa wari boss gose duhora tubona mu bindi imodoka nari mfite mu 1993 yagira kabiri
barayituriye nico gituma navuga nti ahaje karabaye banduriye imodoka banduririye inzu none aje nzohava bagutuririye n'ibyo wakoresha byose n'ivyuma we wumva aho kandi bagutwaye ubuzima mugabo imana iracanama mbona intumbero imutumba atuma ngura parcelle hanyuma mu ndagura kandi kavoiture narakagurishije njangura kona ko mu nyuma ubone ko Imana ni nziza ntigera ibura ingene ibigenza ibintu bundi urumva nari ndiko ndavuga ngo mu bindi tuhora tubona bagira ibintu vy'amavente aux enchères n'ibiki ngaha mu Burundi bihora biba bimeze gute oya nta vente aux enchères bagira aha mu Burundi ico bagira d'ailleurs ubu bagize hari hama exposition bagira au niveau ya ministère de la jeunesse des sports et de la culture chaque année bagaprima les meilleures œuvres nama nagiye abagira sculpture bakaba jury ikarabo kwabo abagira peinture bagira céramique ni nama nagiye muri ayo ma exposition kandi naronka nka premier prix deuxième prix abandi gushika bambarira bati we ntukwiye kuja muri barya kuko ugiyeyo utusanga ububiciye kuko ntabuza kugira ngo kukupiza wewe ati era wogomba kabireka wewe warushitse nubwo nyine igihugu cacu kigize wari ku rwego rwo hejuru kandi narabibonye ndi mu Bubiligi nagiye kugira stage kugira sculpture de la pierre naragize moma ndatuma ko ivyuma byanje kuko kugira ngo nduhuke ibuye bujarira twari ubu nabo bazungu banyita l'africain kuko nari umunyafrika jenyene wari mu bazungu naribagira nuko niyo nirabura ubona hose mbonye ikiyaga c'abazungu naribagira ko je nirabura rero bakanyamviye bati na professeur akambara ati vous avez vu ce qu'a fait l'africain namwe muragira ati amaza amezi abiri agize trois pièces namwe ico yasanze muri ko murakora ndi muragiheze umwe niwe yambara ati harageze gutaha iwawe ati kuko ugumye ngaha kuri iyo ritme twebwe twosigara turagatwoye ngo professeur aratwicara aratuma jewe mwebwe mukora je nkora temple ariko mwebwe haramaza kuja mu yindi shuri bakaza hanyuma harimo n'abaroterete baza ku mugoroba gusa none mumva twokora kuri memerite ivyo rero ndivyo bateri ingorane kuko naho hantu rero iciza cariho haba hari bibuye ibiki ndibuke ibuye ngiye kuri deuxième tour naza naciye akenge mbona ingene bigiye narakoze ibuye ndarikoze nagiye kuri chantier y'umu architecte ariko arademolisa inzu ni iki tujanye na professeur acato arambarira ati Bernard si tu as envie de prendre une pierre ngaha uja gukora pierre libre ntantori ikimorso de pierre shira mu muduga turagitahana kwishura bukeye kuko naza nabonye la forme ndabona ico nzoyikoramo bukeye ndakirengerako haizi iminsi nka une semaine wa mu architecte aza kwishura wa mu professeur ati ngo je vais te montrer que l'Africain a fait avec la pierre de récupération aja kabona nya kintu nakoze yaciye ambaza ngo aho rero tu vas retourner en Afrique ndego ngo avec ce que tu fais ngo wobaho neza hamubiri ati kandi jewe no gufasha kugufurnisa materiel yukora bena mano yandi cyo pero tene uburundi none kubera iki utumva ushaka kugumayo jewe nukuri sinshobora je ndihanguye neza je nararaba je ma famille yo Burundi wari kucubatuma ko none wewe mahera wari kuyatsa ubuzima bwa hariya je narabonye oya ahiwacu turafise naho bavuga ngo Burundi turakenye turafise ukuntu tubayeho turyoherwa hariya haragera nko ku mugoroba niriwe ndakora canke muri weekend nkagira nti reka nje kwinywera kimwe nkaraba none sangira nande abo bazungu ngiye mu kabare bari harya bamuhaye ikirahuri
nanje nkagisaba bambaye ico kirahuri nkanywa ica mbere ngasoma ica kabiri nta numwe turiko turayaga ngaca ntegereza gutaha nko muri weekend ho naraperereza nkumva ahantu hari nk'abarundi nkagendayo ngiyeyo nkiyumva gatoyi mugabo nabo nyene bakabona nta mwanya bafise ibi twimenyereye yuko tugira igihe tugatera inkuru tukiberaho neza nyene uwo mwanya ntabona ivyo rero kuri jewe caramananiza seshere ntabironse nabona oya ko ubuzima butariko buragenda neza nico cagira ati je hano naho ndahabaye go noronka amafaranga mugabo nta munezero noronka reka rero nisubire hari iwacu nzoronke make mugabo umunezero uronka kuko abya amafaranga ntiwumva nk'ugo rubuye ngabise kurugo rubuye nagize mbejeje kurukora haraje umuntu ntuze professeur ambaza ati ico kintu none uzokidandaza cyangwa uzogitwara no gitwara nga ça pèse plus de 50 kg nzokidandaza angahe wewe niwe wombarira ubonye ntuze 500 euro yakira ça dépend wewe ugize ati hari umuntu yagishimye ati reka ndamwariye 600 euro ati satova kuri jewe nari mfise bourse ya 1200 euro d'abord par mois hanyuma hongeye ko nagira ndi c'est une affaire njanda kigurisha era majana 600 abanyeshuri baranduka ngo c'est pas possible kijya kindi ko bagurisha 600 euro gusa ngo minimum yari kuba 1000 je pour moi nagira ndi c'est une affaire nagize c'est en plus kuko na n'ubundi nari mfise n'umugambi waruhize Jean wewe ntiwabikora ngo ni inzara byari ibintu yari gukora kugira ngo ndiko ndiga kurigira ko wowe watikoze uri kuracigira hanyuma nza mbona kinza yandi mafaranga njangora n'ikindi mu nyuma ndayigurisha amajana 4 yamayeri igihumbi abarakwiye amtereta shake mwana aronka 1200 kandi bamdiya loyer ibiti byose loyer nayikura muri ico gihumbi n'amajana 2 aho narimenya muri byose aho ni sawa none Bernard mu bikorwa ufise nga urumva wambwiye niko ndagerageza kukubaza ko atakibagora mugabo urumva naco wambwiye uri kuragerageza kuraba igikorwa abantu ibi ubona babihurumbira abarundi ubona kubera urumva uri kurakora ibintu ifo kuba ufise marché abantu bakugurira ukavuga bati baravalohiza iki kintu nk'iki ugakora mu minsi ngahe nkaka ntubone ubu jesigaye nkora bike narabyaye nabikubara yo gushika ngaha ndafise abahungu nigishije ntihumve abo nabyaye mu nda batashoboye kubandanya mugabo narashitse igihe ndabona ko ibikorwa ndonka ibikorwa mugabo ndaba muri kazoza nkabona ndohava ndonka ibikorwa hamwe na jewe ntashobora bizondengera rero aho nari ngira imbere imutumba niho umubiki umwe yagira ati ndagufashe tugende muri ambassade d'Allemagne jewe ndagupresente ndabare yuko ukora ibintu ngira akamaro kandi ushobora kwigisha n'abandi kugira ngo n'imiburi baguhe gutiyaje turagenda muri ambassade urabona ujanye n'umudagi ku badagi yivugira ikidagi jewe mfyura amaso mugabo aho bagombe bakavuga igifaransa zambona barambare bati genda ugire un petit projet hanyuma uyizane mugabo uspecifier yuko ugomba outillage de sculpture gusa niyo dushobora kugira ndagenda ndakategura nyamubikira mbere acaraza tika kandi wagizeye ndamuhereza cyajana muri ambassade bacambara bati okay c'est d'accord on va te chercher ça mugabo nituzoguha amafaranga ngo bigure rondera une personne crédible dushobora guzocisha kamafaranga wenye nabari akuronderera ibyo bintu nimba uzireza adresse umubarire canke wenye nazozirondera bagira ko woyajya njangena muri baba patiri ndababwira econome wenye nacagenda muri ambassade yari umusubisi allemand bati ari wewe yatoye aho tujatubona wewe objectif si y'amahera aragomba rerema utiyaje bati genda rero uzirondere pour 10 personnes hanyuma
wewe aho bazokubwira bane bagwa facture pro forma zoco yituzanira tuguha amafaranga hanyuma imuronderere ubimuhe. Niko kuko rero naciye ndondera abajene abimutumba aho nari. Donc wacuje mutumba bariyubaka. Niyo nari muri ico gihe. Ibyo byabandi mutumba. Bari madame ntiwe ko wigisha ndondera nk'abana ubona bakomeye bashobora kuba bafite utunosiyo twa dessin. Ndabigisha. Bazoza ngahi muhira birigweho hanyuma ku mugoroba batayi wabo. Saa sita tuzobagaburira. Baje bakaraba bakambaza. None ibi kugira ngo tubishobore tumara imyaka ingahe. Nije namaze imyaka 6 uko nari fatikanije n'ibindi. Mugabo mwebwe arico mukora cyonyine. Nk'umeza mu myaka 3 mwosha kuba mukoze ikintu kiboneka. Ngo none muri iyo myaka 3 woduhemba ngahe. Muraba abanyeshuri none ugenda muri 7e bo guhemba canke niwe utanga minerval. Je nta minerval ndabasa. Nibikoresho ndabifise nshaka kubigisha gusa. Ngoya nta myaka 3 ngo no fuma nza kuroba. Ngo none noza kuroba nkamara umwaka ntarafata ifi. Niho narondeye abigitega bari batumenyereye bari bazi ingene twabaye. Ntanzana batatu ndabigisha nabamara mbere nari sinari ndiyo ejo bundi niho bambarira ko nabamaranye imyaka indwi. Nabyo warutse ko bamaranye. Nari nzi nkari nk'imyaka 4. Nabyo wari wiyibuka. Kandi nibyo nari. No kuvuga namaze gusohora muri bose hamwe abana bangahe. Bose hamwe ngubu baza barabantwara. Ngubu mu giheta nace ndafasha kugura atelier kugira ngo bakore batahi wabo. Hariyo bane. Hariho dukorana ngaha mugabo yagiye muri famille nawe nyine ava mu giheta. Hariho bandi babiri ubu bari Karemi. Muri Kongo. Donc aho hose naho ukorera nawo ukorera y'ibikorwa bitandatu. Bobo nabandi babatwara babonye ingene bakora bakaja kubaha ibiraka. Elegiriso autonome hari. Ego. Je naragize nti mugomvye ni mukore mudandarize iyo muri canke mugomvye muzoze ndaba tubishire hamwe. Rero hariho amapiece harimwe iby'iwanje n'ivyabo. Hari ukuntu twabyumvikanye. Barashobora kudandariza hariya nuko kuko bashobora kudandariza ngaha bararonka amakomande hariya bakayakora kandi yemwe barameze neza ushitseyo nabonye ne iyo ngiyeyo baravuga ati bajya bagabo bararonse umuvyeyi kuko bose bararongoye kiretse umwe ahetse kugenda Karemi ni wakiri umusore naye abo bandi bose uko ari bangahe bane mu giheta babiri Karemi hariya babiri hariho umwe ari muri Alpha CD Technology nuwo wundi bose hamwe n'indwi. Abo bose nabo maze gusohora abo wabyaye nabahungu gusa ko atabaka gushira mu none. Nkundire. Ufata iyi ntaniha yirirwa arasekezanya niki. Kiraremereye none. Yani kiremereye. Hari kiremereye ngenda kwera. Ariko iki ni kiremereye mu. Ntubona iki nico nakoresha mu kubaza amabuye. Iki gifise ikiro n'ibihumbi 1 kilo 200 grammes. Iki rero ariko naciye ni kiremereye gose none abantu basigaye bubaka bagakora iki wumva n'ibindi batazobishoboye. Mugaho aho niga mu Bubirigi harimo abagore benshi vraiment. Ariko abarundi kazi beka narabuze n'umwe yogira. Abo unye nibabona iki kiganiro bazoze ubikunda bisaba. C'est trop tard. C'est trop tard kubera. 75 none ndumu retraité d'il combien d'années? Abantu baja muri retraité ku myaka ingahe? Ngira ni 60. None kuri urumva ndi muri bonus. Okay, bonus. Okay. Bonus mugabo urumva iyo bonus urashobora ko abo wavyaye barashobora kwigisha abandi bikaza barahera. Naho kaza nkumu nakuvuze nk'umuri legend nk'umuntu nyene hasogokuru nyene acumugana ati iki kintu je vraiment ndakizi. Bakaza akavuga ati kenshi turababwira ati kora reka wowe ufise experience nini yavyo noroha kugira ngo ibyo byoshoboka. Mugabo ro problème rero ufise muri za ngorane dufise. Nous sommes des incompris. Abarundi à partir du sommet. Kuko je nari nagombye kugira intuze de formation ngaha nyine. Ntubona ijyahangara yari harya. Numvikana n'umuntu yara asanze twaramize ndamwandije ngo masabe ngire projet nzogirishe formation y'abana no bikorera ngaho naho bo bari nka 10.
ico gihe nukuri waravyemera avyakira neza cyane ncandagira projet ntiyari ina menshi autour de 20 millions ndayishira ministre yari Jean Jacques Nyenimigabo kuko yari apreciya cyane ndamubwira nyakuba wewe uri apreciya cyane ibyo nkora yego none nta kuntu ngomba amahera ngugirishe formation abantu babona ndikuriye ndamuha araraba ngoberena ngo amahera ugomba ndayakure he nyakuba none imiliyoni 20 ku gihugu mwemera ibyo dukora ko bifise agaciro bifise akamaro nikirenga ngo bana noronga cyo birapfuye rero biri mu ngorane yuko turi incompre ntubona no nk'ubu muzoronka kanya mutembere ngaha nk'ubu ndabazwa nuko abantuza abakiriya bacu baza ntibabona aho dukorera ntubone je nkorera ngaha yego ameze nk'uburenga itegeko nayo ahandi baduhaye itegeko ngo tuje gukorera hariya hirya ngo haze le produit fini gusa ariko no client nabo si turiste yage bati tugomba kubabona levre tubona ivyo bindi iyo bizanana n'abandi bakatwa bati harya akibonye uri kuragikora ntabimenya agacabona ni cyaheze acaba plus intéressé na hato yagomba kugura acagura ibyo byose rero abaduha amategeko ntibavyumva muzogira umunsi muje kuraba aho abascripteur bakorera aha turiho turi benshi nzoza hakiri kare tuharabe tubage hariya hirya hari agastade hariya inyuma yaho batubariye ngo tugomba kuba proteger ngo hava babakopiya ngo tugomba ngo umukore ahantu propre none ahantu ko muhabona ahari ikibazo ca propriété ahandi afise poubelle rero ivyo naho tuvuga wapi kandi ikindi naco ngaha naho fakiriya gihe nagira nti urabona mu makomine canke he bariho les écoles de métier avuga ngo ariko bakora uzobaririkize wumva hari métier ijanye na sculpture muri iki gihugu ntayihari narigeze kuja ababirigi banjanye kugira ngo n'introduise muri école d'art etesa Gitega nabo nyene c'était un peu difficile banjanye namaze turuwamwa ngenda une semaine par mois nabo nyavuga ati no uwo muntu wabare directeur mpejeje ati uwo muntu ahubwo musabe azoce aguma ngaha atangurane n'abaje mu wa mbere kuko cyo gihe nigisha les finalistes n'aba professeur kugira ngo bazoce bazoronke ico bahaba abanyeshuri abangi mugabo byaheranye na jewe naravuye mu nyuma nsubiye mbaza directeur nti bya bintu bigeze he ati nabijya bintu wazanye ajya mautiage uko wasize yabitse nubu niko bikiri ati harimo umuprofesseur umwe atarabyakira yibaza ibintu by'amasima ni rero ico kuba dukora ibintu byendereza cyane les étrangers mugabo mu gihugu ego birakunda rimwe na rimwe nka president kengene gutanga amakado haraho baza ngaha tora nk'intuze umutamburinere umumfasoni mugabo wagenda nko mu ministeri wagenda na cyane ministère de la culture ushitse yoje nagiye nko muri ministère ya culture du Gabon ngiserutse kwibarabara naciye ndayibwira kubera haba hakoze haba hari ikintu gidasa n'izindi ministère kikubwira ibyo by'ubuhinga ariko ngaha ministère de la culture azahiye none uriko urarengana kwibarabara wo byibwiye n'ahandi rero nko muri relation extérieure niyariye mu ambassade nk'icyo gihe nari mu Bubiligi hari icyo nakoze baca barampanura bati baza votre ambassadeur ko yo kizana nabona kira refleta l'image de la femme burundaise nico nari nagize umugore ahetse umwana ndamubariye nage ambassadeur na mari warajonse opportunité yo kuvugana yaraje no kundaba kwishuri iyo bije ndayikura he urumva biragoye bagira bati
c'est une chance ko waje ino hanyuma ugakora ikintu kijanye n'igihugu gice kija muri ambassade y'Iwanyu. Nace nahabwe ndakigurisha ndiri hariya nyene urakitandaza hariya bihera yaho. Okay, urumva bon nukuri biraryoshe kuganira nawe ufise ibintu vyinshi wosangiza abantu numva ko tutonaheza na vuba mugabo amasara tureka kandi n'umwanya uratureka. Rero nashaka ndagushimire mugabo imbere yuko turangiza ibintu ufise ngaha biri mu ma valeur angana gute valeur ubiha ni ingana gute? No ndakubesha. Yemwe no nakiretse ubwiza uti uje uri nk'umukiriya uti byose imanura tuza turaharuka. Iwo bimbwira tuza turaharuka. Mugabo si nk'iki ukidandaza nk'amahera ngaha. Ngiki kugira ngo numve n'abantu bagire inide bati erega kenshi ayo ngomba siyo ndonka mugabo nk'iki je ndagomba miliyoni edmi. Miliyoni edmi. Rero urumva haraho bamba nk'umiliyoni canke amajana ngahe. Kiba cyagufasha umwanya ungana gute kugikora? Ibi mu gukora ibi rero ntitugira dafire dutangura urabona turetse iyi mirisho iyi ngoma ni mobile yavako ariko ngaha ni giti kimwe na kimwe uba wabaje ingegene y'igiti fise iyi volume rero ntangura igiti kikiri kibisi nkakidiseka kugira ngo kinyorohere hanyuma nkagishira muri séchage nkazosubira nkagira nyene reforme nyene zegere nibyo zimpuzu yambaye ni giti none wagirani mbuze yanagira ni rangi wasi iri ni rangi byensi oya mvuga mugabo urabona ko uba warayihaye impuzu ni rangi les couleurs nationales naho tutabikunda cyane je kunda cyane la couleur du bois mugabo akanaga camahera haraho aba bantu bacu bagira bati dutanze kado canke dushize muri biro tugume twerekana ikintu gifise les couleurs nationales nico tubana yahandi aha ukugikora sindagikora tudanku ndagikora hageze amuma nkakora ikindi ndindiriye ko cokuma hanyuma kazogira finition nk'amezi de mois après. Hanyuma ibi ni ibintu biba biboneka nk'ibi navyo ukora nk'abiryo watubwiye biba byaje gute biza mu mutwe gute uragicapa ukavuga uti nzokora uyu mu mama mbona sintahura n'ibyo ari byo ubushatse gukora iki aho icyo ntutahurisha ni hindukira urabe neza mbona umuntu afise umwana muyambiriye n'undi mwana mbona umenga umwana n'umugabo n'umugore ngira ngo bahise ni couple avec un enfant la mère avec un enfant udujya nawe n'umugabo. Okay. Ubushatse navyo ntibiboneka bose. Bon ibi biraboneka mugabo urumva nanishatse kubaza hari igihe mucapa ibintu aba artiste umuntu adashobora gutahura ikintu na kimwe uba wavyumviriye jewe mbere biroroshe nkunda gucapa ibintu bitahuritse no kujana hariho nuko yugaye agira peinture kuko haraho umuntu agira ndagwa akarorero hari umu artiste wo mu peintre cyane célèbre ku isi yitwa Picasso. Picasso yarigeze gucapa igiti urabona nk'iki gitwe c'intare wagira igitwe c'inka agishira ku mwango guto wamaze ati kijya kintu ni acavuga ngo se Picasso qui regarde son fils qui vient de l'école ya portrait ni gwawe ndi imfizi mu rugo ndiko ndaba umwe wese ya signification ko ashaka umwe wese arashaka kujyana kubariye ngo iki gisignifique cyangwa iki wewe nyene urashaka kubonamwo a message kuko turashaka kugira ikintu pour véhiculer un message nibindi ugira kubera biri muri wewe ugomba gusohora ikimbiro cyo kira akajambo rero abatwumviriza tuje tunabasezera hanyuma abatumviriza nico wosaba niba hari ico usaba amaturangi surtout pas ça narasavye nararambiwe ça fait 56 ans uri kurasaba ndiko ndakora ibi bintu kandi nama nasavye sinzi abo nasavye bakankundira Imana ibahezagira naye ubu nta bindi nosaba ari ugira ati hari ico nofasha abantu bo muri rya domaine yumvise sinogira noye no musabiki wewe warabironse ubu byara vraiment
bose usabe ko abantu boza baravaloriza ibi bintu bakabiha amahera nk'uko bogenda kubigura ahandi ivyo ntubisaba umuntu ntubimwigisha ntubimwigizamwo en fait umenga ni education twaronse kuva mu bwana kugira ngo l'amour de la culture twebwe culture yiwacu ntituyikunda kuko iyo batwayikunda ntitwoshiraho des freins ntubona nk'ubu hariho abantu baza bakatubara ati ni kuki dushize kuri aeroport n'amaproduit yanyu bagomba kudutagisa alors que mwebwe tubitwaye tuba turiko turaveyikira la culture burundaise ariko bakadufrena nje ndibuka nabibaye ministre de la culture nimba ari excès d'oseille canka ari mwebwe mwatumye kuri aeroport ngo no produit ntizigende lo tambour d'accord ari kuyivuza akayivuza nabi d'accord ati mugabo no produit nkizi ni kuki muto kwemera yuko bareka kwitaza baditwara umwero directeur general kumwe na ministre navuga ngo urumva ngo harabatwara ibintu ngo bakanyegezamwe amadroge ngo kamembe koma ini pièce nkiyi hariho amadetecteur hajya ku kibuga cy'indege hari amadroge none yo ari karakoriki ahubwo muriko muratwicira nta droge boshira muri uru waho cyangwa iki urumva ça nous fait de la peine kubona ibyo kuvuga ngo baratwanturaja byo encore moins nuko nyine tubikunda yewe tutabikunda tuba twarabihebye umugabo je ndabikunda tellement que sinzo bo nzobiheshwa nuko ntagishoboye kubikora Okay. Urakoze cyane urakoze kudupartaja ya experience y'ubuzima bwawe surtout mu bikorwa wakoze byose nibaza nkuko yarari karabivuga yaravuze wewe mu Rundi urumva yararonse mugabo urumva hari abatararonka nk'ivyo yagiye yaravuga hari abari nyuma yiwe bashobora kuba bakeneye ubufasha hari abantu bari hanze bashobora kuba bakenera kugura ibintu bashira mu nzu canke batwara ivyo byose nibaza yuko bo bikorera ko bakaraba ico bo bafasha mwebwe ndakwari intuzo ntubona ngaha imize bacubaka ijya projet c'était pour ibe vitrine de la culture burundaise de tout le pays ama produit ava imakamba ava mu cankuzo ava iro turuve ngaha mugabo ntivyashobotse kuko daboro aha kugira ngo haronke kioske irifo gutanga ruwaye utanze ruwaye ndushoboye kuhakorera rero udashoboye kuhakorera none uwo dandaze ibyo wakoreye hariya ushobora kumara indwi zibiri atanda kimudandaje wumva byoshoboka gute nk'ubu aho kwangurira cyangwa dufate nk'umuntu ajeje école d'art n'umupentre ku ishuri yidemarka agira ati ngomba ndondere ahantu ko no kwexera muri ubu mwuga aha ntiyo haza ngo abishobore bwa mbere acamusaba ruwaye nawe nta mafaranga araronka aha PNUD igikora intuze igifinansa iyi projet c'était kugira ngo les jeunes artisans baronke un lieu de promotion mugabo urumva ubu badukuye muri ministère de la culture ubu turi muri ministère du commerce rero babari amafaranga emwe bizogenda neza nibaza ko abo akamo wateye canke abavyumva bagira bashobora kugira ico bakoze bazobikorera ko bagire ico bakoze que Dieu t'entende amen merci murakoze rero mwese mwatwumvirije nibaza yuko mwavyumvise ngahanye harimo message ku bantu baba bariko barakora ibintu abantu biyumvira yuko bitagira yatubwiye aho yahereye ugasanga akazi k'abo bantu bariko barakaminimiza canke bakagirane ifoko umuntu abikora abona ko arabe vision nyene na long term ngira niko novuga hanyuma harimo abantu yatubwiye message y'igihe ibintu bishobora kwanka ukabona utumenga ubuzima burahagaze bwose mu nyuma Imana ikugurura indi miryango ego hanyuma hariho n'ibindi byuko nyene bishobora kugutungisha n'ibi byose yagiye aratubwira reko umwe wese nibaza ko yumvise muri iki kiganiro Kamimana bane namwe murakoze cyane okay